Bakunze bahorikana TV, ndanezerewe cyane kuri uyu munsi mushasha Imana turemeye, tunezererwemo umunsi mushasha Imana turemeye ngo tukoremo umurimo wayo. Ndanezerewe mu vyumba, Imana ni nziza iragahezagirwa, gira neza bugaca bukira, idutije amagara n'amahoro nishima. Rero no muco mwiza kuri horikana TV ko dusenga, tugasenga dusaba Imana inkomezi zayo, tugasaba Imana amavuta yayo kugira ngo ico dukora tugikore ku bw'icubahiro cyayo. Rero wewe nanje Imana iteka yikwereka uyu munsi kadufatanye dusenge tuyishime kugira bikwiye. Mana y'amahoro, Mana y'imbabazi n'urukundo, abana bawe duciye bugufi imbere yawe muri iki gitondo, tuzanye amashimwe yuzuye imitima yacu, tukubwira mwami Imana ko ariwe tuzigamuka tuzigamira, ko ariwe turinda ukaturindira, uduhoza ku ijisho ryawe, kuko we warirahiye kudasinzira ntuhunyize ku bwacu. Ibyo twarabibonye kandi dukomeza kubibona buri munsi. Haraho duhura n'ibitunaniza, ariko ukagenda duhumuriza utubwira ngo ntimutinye bane banje, ntimutinye, ndi kumwe namwe, ntimutinye, nimukomere. Uragaheza gigura umuvyeyi, izina ryawe nirikomeze gushima na bose n'abari mu bibazo n'abari mu ntambara. Bahanga amaso we ko ntawe wigeze umara amazi, ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina ryawe ryera senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza ni ijambo rivuga ngo tufise Imana idahemuka ku isezerano ryayo. Haleluya, dufise Imana idahemuka ku isezerano ryayo. Imana ntiyivuguruza kuco yavuze, naho satani yogwana, naho abadayimoni bogwana, namva ntibashobora guhinyitsa Imana yavuze. Maya kolebo saya ntibikunda. Ico yavuze iragikora, ico yavuze iragishitsa, naho bogwana gute. Ijambo Imana yivugiye nirikeneye imfashanyo y'umuntu, rizasohora nzabirebesha y'amaso yanje, amaboko yanje abikoreho, mbaze mbibe mwanezerewe, shima umukiza ko yankunze atabitewe n'imirimo myiza. Haleluya, haleluya. Murumva uyu muririmbi yari yaramenye Imana, yari yarahishuriwe Imana, aravuga ati ntacyo bitwaye ibyo ndiko ndacyamo, iki Imana yambwiye nzokibamo, nzogikoresha amaboko yanjye, hama ndakibemo nezerewe. Atari uko satani yapfuye, ariko satani akihari, abadayimoni bakihari, abaroga bakihari, abarogesha bakihari, umva bakihari bose, babona ushika mu isezerano ryawe. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Itanguriro igice cya 37, turasoma umurongo wa 5 dushikane ku murongo w'11. Yosefu arota indoto, azirotorera bene se, barushiriza kugira iki? Kumwanka. Yagize iki? Yarose indoto. Arababarira ati ehe, nimwumve ibyo narose dutekera imikama y'ingano, umukama wanje urivyura urahagarara, maze imikama yanyu iraza ikikiza uwanje irawunamira. Bene se baramubaza bati aho ni wewe uzotuganza? Barabyivugiye. Haleluya, azobaganza. Ni wewe uzodutwara? Ego, muriko muravyihanurira, azobatwara. Haleluya. Izo ndoto ziwe nayo majambo yiwe bituma barushiriza kugira iki? Kumwanka. Satani ntaca adakora ngo agwane, ariko ntashobora bizeye umwana. Yongera kurota izindi ndoto, azirotorera bene se ati nongeye kurota izindi ndoto, narose izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyunamira. Azirotorera se na bene se, se aramukankamira ati izo ndoto ni indoto nki? Aho jewe na nyoko na bakuru bawe tuzoza
dukubite inkoro hasi imbere yawe. Ego bizobuko nyene kuko ari Imana yabivuze. Bene se bamugirira ishari, ariko se azigama ayo majambo mu mutima wiwe. Haleluya. Se yagize iki? Yarumvise ko ari indoto zidasanzwe. Mwumvise indoto za Yosefu? Imana ari kuganiriza umutima wiwe imubwira ejo hiwe. Haleluya. Nkuko nawe nanje hari amasezerano dufise. Hari ivy'Imana yakubariye usenga, hari ivy'Imana yakubwiye mu ijambo, hari ivy'Imana yakubaririye mu kanwa k'abavugishwa. Urabyicaranye. Ushobora kuba waranditse n'amakarine yuzuye ubuhanuzi kandi bwiza, ariko ibibazo bikagenda vy'imultiplie gushika nawe ushobora no gukekeranya ukavuga uti none vy'ukuri ubu buhanuzi mfise nibwo canke sibwo. Reka nkubwire muntu w'Imana, ibyo bihe twese bidushikako, ibyo bihe abatwibanjirije byabashitseko, aho bakekeranye bakavuga ati none by'ukuri twoba twarabwiwe n'Imana tukaba turiko turatotezwa kuri aho, tukaba tumerewe naho kuri aho, umve niko biri, niko bimeze, niyo nyene yavuze. Suko hari abafise amakarine yuzuye ubuhanuzi bw'abantu atari ubw'Imana. Sibyo ndiko ndavuga abafise ubuhanuzi bw'ukuri bw'Imana yavuze. Nk'uko Yosefu Imana yari yamubariye neza, iramubwira ejo hiwe uko azoba ameze, ko azotwara bene se kandi azoba umuntu akomeye. We yari Imana yamuganirije, ariko nticyabuza ko agira iki? Ko atotezwa na bene se. Muraza amagorwa yabonye Yosefu bene se bamutaye mu cyobo kandi afise icyo yavuganye n'Imana. Haleluya. Ubu ndagomba gukomeza abantu bakitse intege kandi bafise amasezerano. Ndagomba kugukomeza, ndagomba kukubwira ngo niko bimeze, abatwibanjirije byagenze uko, ntibirekera kuri wewe, nawe uteza guca mu nzira abandi baciyemo. Haleluya. Haleluya. Yosefu agira iki? Bamuterera mu gobo ubasukamwe amazi. Afise iki? Afise isezerano ryo kuzotwara bene wabo, zo kuzoba umuntu akomeye kandi atavangiwe. Yarumvise by'ukuri ijwi ry'Imana, ariko bamutaye mu gobo. Uyu munsi nawe ushobora kuba wagutaye mu gobo canke n'igisa n'ugobo, kandi Imana yarakuganirije kandi yarakubwiye. Haleluya. Haleluya. Nuko imeze no kwikora, si wowe itanguriye gukorera ko gutyo. Yosefu aragurishwa. Amen. Aragurishwa nk'impene mu isoko bariko bararaba. Aragenda muri Egypte. Yosefu ashize muri Egypte naho nyene asubira kuja mu isoko, baramugaragura nk'ugaragura intama. Yosefu aratekereza, kandi aratekereza afise iki? Afise isezerano ry'Imana. Ariko icyo munakundiye Yosefu, nawe uyu munsi womwigirako, we nanje twomwigirako. Yosefu yagumye yizeye Imana, yagumye avuga ngo ntaco, ndaja mu kinogo mugabo ndazi ko ndyamye ku Imana yavuze, ndemera kugurishwa kuko nzi ko Imana yavuze. Ntaco, ndategereje. Ntiyigeze araba biriko biramubako ngo yidoge ngo agire iki, ariko yaguma avuga ngo ndaryamanye isezerano, kandi iyo ndariteramira. Satani aho ncisha hose ndaca, ibyo ukora byose ndabyemera kuko ndyamanye ibanga. Haleluya. Haleluya. Ati ndyamanye ibanga ry'Imana. Amen. Amen. Ndumva hari umuntu ndiko ndaganiriza uyu mwanya, ndumva hari umutima ndiko ndaganiriza uyu mwanya. Haleluya. Ikagukekeranya, yakubwiye niyo kwizera. Yosefu aja kuba umuja kwa Farao, kwa Potifari. Aravyemera, aravuga ngo ndagakora neza kuko ndategereje. Haleluya. Kujya umuvyeyi aba yungenze yiyubara, nawe akavuga ati ndiyubara, ntihagire ikintu na kimwe Satani amfatirako. Haleluya. Kugira ngo amushishe. Yosefu
inabuja aramwifuza arabeshegwa aja gufungwa afise isezerano yuko azoba umuntu akomeye. Amen. Aravuga ati umva nta kimpungabanya nta kintera ubwoba, iyambwiye niyo kwizerwa. Amen. Aja mu gasho, ariko yavuye mu gasho agira iki? Aja yinjira mu isezerano ryiwe. Bene wabo baza gusoma, murabizi ko bamwikubise imbere baraburuga bavuga ati Yozefu amaze kubibwira ati turagukomeye amashyi turafukamye, ntuduhore icyaha twakoze. Umuntu w'Imana, ako umuntu w'Imana arahiriwe. Ababonye yiyumviriye ingene yoshobora no kuzana be mwetoyi wiwe, n'ingene yoshobora kuzana se, bose bakaza bakabana bakava mu marushwa barimo bakabagirira neza. Yozefu arababwira ati yo nimureke kugira ubwoba, ati isi mwe mwabikoze. Haleluya, haleluya. Ati si mwebwe mwabikoze, mwe ntabyo mwari gushobora, Imana itabyemera. Ati niyo nzira nyene Imana yari yacaguye konjamo. Amen. Muntu w'Imana, kuko kubera kuri kurarira, kubera kuri kuridoga, kubera kuri kurigeragereza, kandi inzira Imana igomba kugucishamo ariyo. Kubera iki? Yozefu aramenya neza ati niyo nzira Imana yahisemo kunshishamo. Si bene wacu bangurisha ko ntibari gushobora kungurisha Imana itabishaka. Sibo bari murabona icyo Imana itashatse. Mwarabonye ko hari igihe bavuze ngo bamwice. Ejo narumvirije témoignage y'umukozi w'Imana, ndaraba amagorwa yagize amagorwa. Umva amagorwa Yesu rimubona ko yakubiswe yagize, ariko wewe yari inkone yagize amagorwa aruta ya Yesu vraiment. Kandi inshuro nyinshi bakamuturira mu kanwa, bakamuturira mu birenge, intayi we yaranteye ubwoba, ariko aguma avuga ngo ndavyemera Mwami, ndagomba kugukorera uko bishoboka kose. Aho hose yafungwa agaca muri iyo mibabaro, kwari kugira ngo afashe abantu batawe, abantu bameze n'aba babicanye bateye ubwoba. Kuko muri iyo prison Imana ngo yamubwiye ngo yisonzeshe iminsi n'abari 60 kombe 75 mengo atajya atanywa. Imana irabimukorera. Abo bantu barumva baratangara, bose bikuta imbere bati no, uri umuntu w'Imana. Barihana bakira umwami Yesu. Uharese n'undi muntu ngo w'umwicanyi, umva w'imwicanyi ruhebwa ngo womenga ni nk'imbwa isara, ku buryo ngo yashaka gusimbira ku bantu ari menote akabajya amatwi akayaca akayabajya amazuru, cyangwa agashaka kwiyahura. Ngo hari n'ahantu yikubise umunsi umwe kandi ari menote kugira ameneke, ariko ntiyameneka. Gushika umukuru wa prison ngamubwira ati aba bantu uyu muntu ndagomba kumuzana iwawe. Narumvise umuntu adasanzwe atuveye kuri we ku buryo atabagirira nabi kandi nawe atigirira nabi. Murumva ko kazi bari bamuhaye, baramutinya bose. Ati cyo twakoze ni giki, ngo yaraje muri prison acara mwakira neza, atangura kumuvura, amuganiriza neza. Abantu bose ngaho muri prison bamufata neza ko muri iyo ntuze yabo, iyo serire yabo, ngo bari barakijiwe bose bamwakirana urukundo. Hewe hamwe avuga ati no, jewe uyu munsi ndashaka kuronka umuntu ambwira neza, ndashaka kuronka umuntu anyitaho, ndashaka kuronka umuntu ankonsidera ko ndi umuntu. Ndashobora kuronka umuntu ankonsidera ko ndi umuntu. Arakira umwami Yesu. Ngo
bajya kumucira urubanza ko baramurashe ngo yapfuye, ngo avuga ngo ahamagara izina ry'uwo mukozi w'Imana amubwira ngo tuzohurira mu ijuru, tuzohurira mu ijuru. Urusasi rwa nyuma warure kuyabwiye ngo tuzohurira mu ijuru. Mwavyumvise? Inzira z'Imana rero rimwe na rimwe tubona zigoye, mugabo hari igihe Imana yemera kugucisha hakomeye kugira ngo nawe uzotabara bari mu bikomeye. Rero tureke gutinya inzira Imana yemeye kuducishamo. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Mwami wanje, mukunzi wanje, singira amajambo akwiye kukuvuga, urantangaza buri munsi ukabukeye nuko bwije. Iyo numva intahe nkabona amajambo yo mu ijambo ryawe, ntangazwa n'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Uri gitangaza, ibyo ukora birenze ubwenge bw'abantu. Sicompa uyu munsi abana b'Imana twese tugatahura icuri n'icyo tugombako, nibyo turiko turacamo, tukamenya icyo dushakako, tukumva ijwi ryawe, tugahishurirwa inzira ducishijemo. Mwami wanje, ugirire neza bazokumvira ijambo, ribakomeze kandi ribafashe kwihanganira ibyo bariko baracamo. Ni mu izina ryawe ryera senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.